ikintu haba ikintu tugakiriya mugabo giheze tukaba turahoze vyongora cane kumva ko uravye uko umuntu witwa Ndakugarika yabaye muri leta ari premier ministre ukuntu yahabaye umuntu wese bakurikirana politike arazi yuko yahabaye ababaye pe rero no musi kubona uwo muntu bashaka kwiyambura bakumva no musi aho kumushira hasi mugabo agasubira kuronka ijambo biraberekana neza atakubesha ko nawe nyene ubwiwe atigenga nawe nyene ivyo yashaka sivyo yashika ko iyo ari ivyo yashaka nawe nyene Ndakugarika ntabari hajya ntiyakuja gutwara sena bisigura ko ubwiwe nyene nawe nyene atigenga nawe nyene akeneye abo mutabara ariko ibiba vyose hagati biba hagati yabo so kuvuga ngo abo bantu bose ngo ntiyigenga president ngo kuvuga ko barondera iterambere ry'igihugu oya ariko uravye no muri sena pito muri assemblée ukaraba abagore b'abategetsi bagiye baratogwa uri umuntu kwirikirana politike ukabuza amajambo bavuga kuri uwo muntu ukabuza imigendanire hagati yabo uri umuntu kwirikirana politike ushobora kubaza ibiri hagati yabo birakwereka ko iyo akaba nawe nyine yarafise imbaraga abo bantu atari kwemera kubashira ku mariste birashoboka biraboneka pe ico rero kinyereka iki muri jewe leta yashizeho yose vyerekana imbaraga nke CNDD nayo nyene isigaranye burya na CNDD uri kurayiraba iriko iragenda nk'izindi ntwaro zose zabayeho hagiye haraba disansiyo ugasanga umukuru w'igihugu adashobora gufata ingingo ngo avuge ati jewe nkoze iki nk'umukuru w'igihugu aha nta wundi muntu ni jewe nzobazwa ivy'igihugu ugasanga hari abandi bantu bakuri inyuma bakubwira bati ntiwigenga naho uri president niyo ntuze ndayibonamo je ndayibona nayo nyene nk'ubundi butegetsi bwose bwabayeho twabonye bugenda bura amaherezo yabo hagera igihe ugasanga ntibigenga ntibwafata ingingo nk'izo bateza gufata ico ni cambere ica kabiri nashaka kuvuga n'abantu bavuga kuri Pacifique ngo muvuga je Pacifique ndamuzi pe jewe ashobora peut-être ko batanyibuka muga je ndamuzi Pacifique ndamuzi aki kuri théâtre ya mbere yanditse ngira yo bayari yiga nko muri seconde je pense iyo théâtre ya mbere ndayibuka yiga mu Rutanabo ariko ikintu abantu bakwiye kumenya kuvuga ngo muguma muvuga aya ari ikintu umuntu tukwiye kumenya umuntu type Etrambo professeur type Etrambo politologue type André mugabo ntube ambo politicien hariho rero umuntu afise umuhamagaro Pacifique franchement namubonye akiri muto nubakuze ndamwumviriza umuhamagaro wiwe n'ubonyene yashobora uja kurondera kubwira umuntu ngo reka ngo kwibu bishoboye ngo ahubwo nibi nubikore oya ivyo ashobora gukora nivyo kandi bifasha benshi kuko no musi ivyo akora iyo akaba ataco bimaze nubwo butegetsi ntibamurondera nico nibaza rero yacoba mukura mu muhamagaro nibamureke agume muri ivyo abashoboye ibindi nibabikore ico ntaja kuvuga ko cane nivyo imiharigwana kuko imiharigwana kenshi nibaza yuko atamuhari ugwana wigeze ubera ku marezo social nta nico no bivuga ko n'uwipibiriya peut-être avyumva gutyo canke avyemera mugabo kuri kwanje nibaza ko utari ngaho ica gatatu ari naco nibaza yuko nca mpereza ko nocisha mu akantu ko kuvuga bavuze ngo igituma bashizeho ministre wa defense y'umudamu ni burya ndi nuko tuzakurikirana kuva habaye kudeta yakozwe nabajya Baniyombare chef d'etat ntuze ministre akiri gaciye ubwenge ariko intu abantu capaje na personi baza kubatazi kuva ki major baramuhinduriye itegeko abantu benshi batigeze bagira ko commentaire kera lo chef d'etat major yari ngaho akaraba abashe nini yari ministre de la défense kuko nawe yaba n'umusoda niwe yashobora kunoma abakomanda b'amabatayo niwe yaje kuba proposa ni baramuhinduriye ntacitwa niba tumwita na chef d'etat nuku kumbure kungira dignité sinzi ko kurapumva amajwi yawe ari karagenda sinzi ko munyumva ubonetse amajwi yawe ari karagenda dignité
turiko turabumva hanyuma mugerageze muce ubu sinzi musozera kugira ngo duhe akanya abandi ego musoze yego nshaka nzisohoye donc nariko mvuga yuko kuva kijya gihe ca coup d'etat kera le ministre de la défense yashobora kunoma le commandant bataillon akanoma abantu ze bose vyari vyoroshe rero ushaka nko kubita coup d'etat kubwira umuntu uti abo washizeho ukababwira ati uno musi twadesize gukora iki barakumvira kubera yo washizeho uno musi sone plus le cas kubera amategeko yarahindutse mu gisoda chef d'état major niwe adesida niwe atwara au fait igisoda uwundi abari ngaho aba agira amanuza ama administration gusa ico mpereza ko niki par contre ikintu notuma Pacifique n'abandi nkawe n'abandi bantu bose bashobora kuvuga bafise ijambo jewe imbaraga nkeho ndazibonera muri opposition mu bantu bicaranye sivuge ngo bazoze kugira ama space mugani bagerageze kubwira abantu bigeze kuba aba politician canke abantu bavuga ko bari muri politique no musi bari muri opposition bagerageze guca bugufi bumve ko n'umuntu batazi bace bugufi barabico bashaka bavuge bati naho nakayovuga ikintu akavuga ikintu twumva yuko ari ciza reka tumuyoboke tutarinze kuraba dukurikira ivyiyumviro vyiwe dutere natwe ivyo dufasha mugaro ntitujana imisi yose mu gasuzuguro ngo nuko ngo naka ngo ntitumuzi ngo ntigeze aba muri ibi ivyo nivyo vyonyene bizoshobora gukiza igihugu nivyo mbona jewe murakoze cyane murakoze Dignité ngira Alice mu kanya ngira ko kwakira abandi babiri tuza guha ijambo abatumire tusoze kino kiganiro sinzi ndabona hari Reynold na Ndondeza wigeze kumuha ijambo ntibyakunda saba ijambo yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe aca turangiza na Reynold hanyuma duha abatumire akanya ko kwishura ibibazo Ndondeza niba twumva kugura ka mikro ego murakoze cyane ndabaramukije Alice na Gilbert mu buhinga bw'ivyuma wa Focode n'abatumire mwese Pacifique Athanase Oliot n'abandi mwese mu ba speakers n'abariko barumviriza mbanze nshime kuri kino kiganiro n'amajambo agenda ahavugirwa ni vyiza yuko dukorana nk'abarundi tukaguma duhagaze tumenya ibiriko biraba mu gihugu catuvyaye kuri titre rero y'uno munsi ngo nouveau gouvernement changement de cap ou simple continuité bon icya mbere jewe simbona un changement de cap kubera nk'uko vyagiye bivugwa bisa nk'uko ari beaucoup plus un changement dans la continuité mugabo sinza kuvuga ati ni simple continuité igituma ntaza kuvuga ko ari simple continuité nuko n'amakondisiyo n'iyo guverinoma iza gukoreramwo yarahindutse ubundi guverinoma iba ifise abantu baza baracungera nabo ibikorwa vyabo bariko barakora aho wenda agaruka kuri parlement mugabo vyavuzwe parlement nayo nyene twarayiganiriye ko isigaye ifise couleur imwe ifise couleur y'ibisuma n'abicaye co kimwe nka guverinoma ihari uno munsi jewe nta cizere na kimwe nushobora kuvuga ngo ndafise mu muntu n'umwe ageze muri rya guverinoma ihari uno munsi sinibaza ko hari umuntu ari bien intentionné afise ivyiyumviro vyiza kandi azi yuko ashoboye sinibaza ko uwo muntu uno munsi yoshobora kuba nome nk'umuminisitiri muri na neva kuva CNDD-FDD ishika barankana n'ubwenge barankana n'umuntu afise accountability barankana n'uwo wese avuga ati ibintu naravyize nkeneye kubikora uko navyize barakundana cane gose n'umuntu akingira ikibazo barakundana cane gose n'umuntu yemeye kwiba yemeye guhora yemeye gufata ikibanza cyo kugira ngo aboneke nk'uhari atariko arakora aha arenda garuka ku bashobora kwibaza ati harabaye ama discussion nko ku ministre de la défense ukamengo egome n'umugore jewe vraiment muri jewe ndamaze gutaha icyo feminisme sindamubona ujya mu ministre de la défense nk'umuntu ariko aserukira apana naserukira ahubwo ngo naha n'icizere
umurundikazi uno munsi nimba hari umuco akwiye kugira ni umuco wo gutahura ivyica bene wabo, ni umuco wo gutahura ivyica abana biwe. Abakenyezi abavyara uratwara inda amezi 9 ugatera igise mu bubabare butagira uko bungana kugira ngo uvyarire igihugu kiza kukwicira abana. Ubundi ntushobora kubura umurundikazi ngo uba uvuga uti ndagiye ngo ndiko ndahangwa example nziza ngo ndiko ndigisha urwaruka rw'abakobwa yuko ari ugufata ama responsabilité, ntafata responsabilité ngenda mu kibanza nkaboneka ko ndahari ndateye ivyatsi abagore bose bari muri rya guverinoma, ndabateye ivyatsi ndababarira ati muriko murahemukira n'abandi bagore bose bari Burundi, muriko kugenda kwifatanya n'abantu bariko bariba igihugu. Uraba aho igihugu kigeze, raba aho igihugu kigeze, murabe ingene inzego nta tegeko na rimwe nta domene n'imwe wovuga ati aha basiho biriko biragenda, nta na hamwe. Igihugu kiriko kija mu manga ku munsi ku mwaka ku mwaka. Je rero nta cizere na kimwe ndabifisemo. Hanyuma rero mu kutagira ico cizere ndagarutse ku majambo nariko ndumva ariko aravugirwa ngaha. Nivyo abarundi bararusha, ndatahura umurundi wese avuga ati nukuri nihagire ikintu gihinduka, Pacifique ni Ninahazo mwene wacu, nukuri ndaguhaye intege, niwumve ngo hariho umuntu avuga ngo ico uriko urakora. Je umuntu wese azoza avuga nabi Pacifique canke igikorwa ciwe, uwo muntu nzomubwiza ukuri. Pacifique fokode nimwibandaniriza ivyo muriko murakora, umwe wese ivyo muriko murakora biri murabatabazi. Iyo bavuze abatabazi, Pacifique uri umutabazi, mbere se ni nawe we na fokode, none si mwe mwagize na ndondezi. Iyo muriko murarondeza abantu nimuba muriko murabatabazi 100%, kandi ivyo muriko murakora birashimwa. Mukomere ntihagire n'uwo baca n'intege. Umwe wese ahubwo umurundi wese narabe uruhande arimwo, hanyuma atahure no kutaca intege abandi. nimba ari uri mu gufata ibigwanisho, bifate ugende bajya abantu barase neza na neza ubadukurireko. Nimba uri kumenyesha amakuru ku biriko biraba, nimba ukora ibiganiro kugira ngo wigishe abarundi ubahagurutse, nimba uri kurarondeza uwo wese ashobora kuba yanyuruje canke yishe, ukanabika n'ayo mafiles kugira ngo igihe kizoza ubutungane bukore. Wese komera ku muheto, komera ubandanye ivyo uriko urakora, ariko habeho no gutahura yuko nk'uko Pacifique yabivuze turakenerana. Ntihagire uwurya inguvu wundi, ntihagire ugomba kwankisha uwundi. Ivyo bintu ntitubijemwo na gatoyi, kandi niyo tubonye n'abariko barabigira tubigishe ko ivyo bintu nta na hamwe bishika. urakoze cyane Pamela. Reka mvuge juste akantu ka nyuma Gilbert. Aha turiko turahurira, turiko tuvuga ibintu vy'igihugu, turi ku ma réseaux sociaux. Ndabinginze iyo argument ngo ibintu ntibitegurirwa ku ma réseaux sociaux, nta muntu n'umwe ariko aravuga ibintu na bimwe bitegurirwa ngaha ku ma réseaux sociaux. Ariko iyo ahantu abantu bahaca bagahahurira, ni vyiza yuko ubutumwa bushobora kuhaca. Ni ukuvuga rero ntihagire n'umuntu tubona nabi ngo uyu wenda ivyo ariko aragira ngo ariko abigirira ku ma réseaux sociaux. Ibiri munsi nivyo vyinshi, ahubwo umurundi wese namenya ahateza guca kugira ngo agire ico ashigikiye. Murakoze cyane rwose, tugire igihugu kandi tucitangira. Murakoze cyane. Sinzi ko Reynold ariko aranyumva, yari yasabye ijambo. Reynold, sinzi ko muriko muranyumva. Ngira Reynold byamugoye canke yasubiye kumanuka, ariko twako turamutuza kumbe ko ngira araza kugaruka. niba ngira ngo Reynold mbere yo kugaruka, ndabona Sonia nawe yamaze akanya ariko adusaba ko twomuha umwanya mutoya. Sonia ni mwaba muriko muratwumva, ngira ngo kurindira ko ngira ngo Reynold agaruka mubaza akabazo kanyu canke intererano yanyu mu minota 3.
Mwiriwe murakoze cyane kumpa ijambo no ku kiganiro. Je nafashisha guta umwanya cyane kuri ivyo vya guverinoma ko izohinduka canke bizobandanya. Jewe izi message na attitude ya CNDD narayitahuye, ntibashaka guhinduka. Iyo umuntu atweretse ko adashaka guhinduka no kuvyemera. Bamaze 20 ans nta mpinduka bashaka, kandi incabwenge ntizibuzemwo ni ukudashaka. Barafise porogaramu, hari umuntu yavuze ati barafise porogaramu kandi n'ivyo kandi barayikurikiza. Ariko nashaka benshi babivuze ivyo twokora n'iki, nashaka kuvuga ati muri iki kibazo namaze kukibaza muga ngenda gisubiremwo. Muri fokote amasosiyete civile, abajournaliste namwe, ningira ntumbereze ikibazo kuri mwebwe, hariho rega role ya société civile na media yo gufasha abanyagihugu, la population, kugira resistance ukuvuga ingwano. Jeje ndi pacifiste, ibintu vy'ingwano vraiment sindimwo, mugabo hariho resistance itari violente, kandi vyinshi biva kutamenya civisme, kudatahura ico umuntu ashobora gukora, kandi kuburana force ya organisation. Mwe mufise plateforme niniya cane, murazi civisme, hariho moyen de résister en tant que population bitarenze ku mategeko kandi biri pacifique, kandi muramaze kubikora. Si je me rappelle bien, hari ibintu vya mardi vert, ibintu vraiment vyo mu mahoro vyo kwereka abategetsi, kuko abategetsi n'abakozi bacu, ibi bintu ntitubishaka, hindura. Désobéissance civique irabaho bitarenze guca mu kugwana canke kurenga ku mategeko. Iyo jewe ndi convaincue, murashaka kumbwira ko atari ivyo, agabo ivyo none ntibiri muri role yanyu, kuko nta muntu n'umwe afise capacité de coordination nk'iyo mwe mufise, kandi mouvement société civile ivyo bintu birimwo muri role yacu. Uravye no muri role yanyu, uravye no muri dans le monde, tous les résistances za mouvement civique, société civile n'ija imbere na les médias. Kandi urumva na social media, naho Pacifique avuga ati nta gukorera ibintu kuri social media, cane gose ibintu vyinshi birakorerwa kuri social media biri pacifique vyo gufasha coordination. Ico kintu ntimushobora kugifasha abanyagihugu. Ego murarega guverinoma, kandi nivyo ifo kumurika amakosa yaje, ndabishigikiye cane, uko muhindukize n'itoroshi kuri la population, kuko la population nayo nyene irafise un devoir, une responsabilité yo kutaguma muri iyo servitude. Iyo role ya victime ntibashaka kuyigumana, batagize ico bakora ntibizokunda. Voilà, c'est ma contribution et ma question. Murakoze. Murakoze cyane Sonia. Sinzi, nabonye Renaud yaduze arasubira arakoroka, sinzi ikibazo aho kiri. Kumbure ko ngira nitwabona akanya kabonetse turaza kumuha ijambo. Reka tugaruke duhe ijambo abatumire batangure kwishura, mu kurindira kumbure ko yari yabisabye kenshi, ngira araza kugaruka. Sinzi ari so mwifuza atangura kwishura, kuko dufise abatumire batatu. Numvise batari bake bagarutse kuri Pacifique, ngira ngo niwe yotangura akishura utubazo tutari duke abajijwe, hanyuma abandi batumire bakaza gukurikira. Muze kumfasha, ubu nisanze ndahantu ntashobora kuguma ndiko ndandika ibibazo, aho muza kubona mukurikirane murabe ibibazo bikomeye byabajijwe, ntihagire ikintu gihambaye nza kugenda ntishuyeko. Kumbure ko mudutunze Pacifique nahazwe, mudutunze Renaud ubu turamutoye, ngira yobwira ko kuko niwe yari munywanyi wa nyuma. Ego turabumva Renaud, mugerageze mu mutongore. Turabumva Renaud, turabumva, sinzi nimba mutwumva mwoduga kwijambo. Kumbure ko ngira ntatwumva, ngira byamugoye. Renaud, sinzi ko mwumva Gilbert. Ndakumva. Ubu muri ko muranyumva? Ego. Okay, nimba muri kanyumva ni bon. Ndashimye ko mwamaye ijambo, naho ni question ya réseau. Tuyaze kuri iki kintu ngo nouveau gouvernement, changement de cap ou simple continuité. Nta nouveau gouvernement ihari, kubera hari umugambwe CNDD-FDD wahinduye juste
amasura y'abatwara selon qui le nouveau coach canke le nouveau président yashimye. Ni nko kuvuga ngo est-ce que Bayern yahinduye cap canke Paris Saint-Germain muri football boba bahinduye cap canke bari muri continuité. Batuma bagura abajoueur bashasha ariko but iguma ari yindi nyene. Donc CNDD-FDD twavuga yuko programme yabo ni kwipereniza au pouvoir, bakaguma badutwara ku nguvu, biba bica, bakora ibishoboka byose kugira bazohagume le plus longtemps possible, bibashobokeye bazokwiza nk'imyaka 90 bagitwara, kuko urumva ntaco bakoze kizima cotuma iyo myaka bo yikwiza batari au pouvoir, bakaronka ubuzima bwiza batari au pouvoir. Sinzi ko twumvikana, ico kintu reka ndagisigura. Nk'ubu mu bihugu bizima urashobora kurekura ubutegetsi, uri umuntu muzima uzi neza ko wasize abantu bazima, hamukaburekura ubwo butegetsi, hamukaja gukora ibyawe, ukabasura yuko abawe n'abana bawe nandi bazobaho neza atangorane imyaka n'imyaka, kandi ubuzima bukazobandanya. Nk'uko tubona ba Jacques Chirac, ba Sarkozy canke no mu bindi bihugu za Botswana, za Namibie, kuguma au pouvoir ce n'est pas une nécessité vitale ku buzima bwawe. Aho kurinda ubuse maraso au point kwicana. Ndabibutse mbega nabuze aka video nashaka kubashirira ko muri space, ni ka video ka Neva haheze umwaka ari muri Kinshasa, ariko avuga ko agira kure Kagame ngo agira afashe ngo la jeunesse rwandaise à se débarrasser du régime rwandais. Un an plus tard yagize amatora ari mu kizime kimwe ca mbere tutarabona kw'isi. Hama tureke kuvuga la déroute que son armée a connue. Donc kugira tuyaga ukuri, ce n'est pas un changement de cap, il y a pas de changement de cap. Ujya mudamu bagize ministre wa défense twabonye abantu baguma bayaga ko no muntu bashizeho gusa kubera atazopfa avuze non ku kintu na kimwe bazomuproposa. Donc ils ont voulu mettre quelqu'un de faible qu'ils pourront manipuler. Iyo yari avianje ya mbere. Ya kabiri ngarutse kuri ivyo Ndondeza yari yavuze. Ndondeza yari yagize ati aba badamu ni bareke kwitwa ko baba ari abantu bariko barinspira les jeunes filles à gutera imbere. Et je trouve ko yavuze neza. Muti kuki? Mpemuke ndamuke iramarcha jusqu'à un certain point. Mpemuke ndamuke yarabayeho muri 2005 abadede baje, abantu bagahemuka kugira baramuke, ariko ibintu byari bikigendeka. 2010 abadede bariba amatora, ryari rya mbere bibaye mu Burundi, amatora yibwa, abantu barahemuka kugira baramuke, idolari yari kiri kuri 1600, byari bikigendeka. 2015 haba manifestation, abantu barahemuka kugira baramuke ntibicwe, byari bikigendeka, idolari yari kiri kuri 2300. Shaka kubashira muri mentalite ya mpemuke ndamuke. Lega navyo nivyo mukukaramuka, c'est une relation transactionnelle. C'est-à-dire yuko hari icuba wakoze wewe nk'uhemuka kugira basi bironka inyungu kubawe kuri famille yawe, apana iri restreinte genre abana bawe gusa, mais umuryango wawe de manière élargie, abo mwakuranye, abo mwiganye, hategezwa gutera imbere au moins abantu 30 canke 40 iyo uri kurahemuka kugira uramuke. Il faut kuba ufise nk'irigara ritarenga abantu 40 bariko baratera imbere, ritari munsi plutôt y'abantu 40. Rero ubu bampemuke ndamuke malheureusement ntibigipasa, kuko nta bantu 40 ugira uteze imbere, nta gitoro gihari, ata matara hari, ata mazi ahari kuri bose na bose. Hadi wanyu bama bariko barapfa, udashobora basi no gukiza umusirikare yarungitswe muri Kongo gupfa. Donc mpemuke ndamuke kuri jewe yaraharurutswe. Izo zari ivyo novuga umwihwezo wanje. Rero ikibazo nari mfise kubatumire yari kubaza d'abord imbere ko mbaza ibibazo yari kubanza kwankouraja Pacifique Ninahazwe, ba Gilbert, Focode, votre équipe. Imana ibahezagire kandi bandanye bakomeza.
ku bushizi bw'amanga bwanyu ukuntu vous avez tenu bon malgré les attaques za CNDD-FDD zaba direct ou indirect vous avez tenu bon vous n'avez pas lâché kuko CNDD-FDD vraiment nimba hari abantu ikaniye cane harimwo Fokode donc félicitations imbere ko ngira ikindi kintu conse vuze félicitations vous avez tenu très bon. Rero ma question est celle-ci Pacifique twe turumva yuko Neva ngo heruka kugura ngo imiti myinshi y'igisirikare kugira ngo aronke iryo deni ry'iyo miti non d'ailleurs ntiyashatse kugura imiti yasavye deni rinini cane kugira ashobore kugura imiti iyo miti ntiragurwa ntiranashika hari ico mubizi ko kuri ivyo bintu yagize vya dette souveraine hari aho bihuriye na bijya bintu yaciye avuga yuko yuan igira itangure kwemerwa na banque centrale oriyo y'amadolari abo bantu yasavye ideni bo barabashinwa canke n'ibijya vy'amabrix voilà ikibazo canje cari ico merci beaucoup kandi mwese big up turi kumwe. Urakoze cyane Reynold reka tuce dusoza Pacifique muradutunga bari basabye ijambo nuko mwari mwatangiye kwishura ngira mwoca mubwira ko harimwo n'ico kibazo ca Reynold Butare. Ico nari navuze nuko muza kumfasha mu mwanya ndaba ndiko ndicara namwe mumfashe kura ibibazo bikomeye ntihagire ikintu gihambaye kizoba cavuzwe ngo ngende ntakivuze kuko nabonye ko babajije cyane. Mwasuye gutanga ijambo ndiko nishura mpereye kwa Dr Sonia kuco yaravuze aho yagira ati uruhara rw'amashirahamwe yigenga harimwo ikicu gufasha abanyagihugu kugira resistance pacifique ari nayo bita ukubundi ngo désobéissance civile. Ico nico kandi ndagitahura yanavuze ati no muri kahise twaranabikoze navyo nyene nivyo gusa ahantu usanga hari itandukaniro no musi nuko ibihe bidasa umuntu agenda yiga igihe aba agezemwo ni ukuvuga uyu munsi twahamagara abantu tuti ni muje mwibarabara sinzi ko hari ico vyomara ubunyene ko bwira abantu tuti mwese ni mwambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi kumwe twabigira kuri vendredi vert gihe cambo nimpa sinzi neza ko ubu bobikora kuko benshi muri bo twadusanga turiko tubatabariza ko banyurujwe. Rero gihe kimwe cyose hanyuma turi mu gihugu n'igihe turi hanze ntibisa hamwe hose birafata umwanya. Ikindi kintu nabonye abarundi tugoreye ko nuko mvuga ngo ni twese turafise aho tugoreye abarundi bafise umwanya wo kubana n'ingorane bakazemera zikabaruhisha hakaba n'umwanya bivyukiranya. Umwanya rero bashobora kwivyukiranya igihugu utaragera ikintu gihambaye nka societe civile duteza gukora ni iki cyo kubandanya tubaha amakuru y'ibihari. Uburya ariya bibaza nyine ngo nuguta umwanya ngo guma tuvuga turiko duta umwanya nta na gato na biriya bindi byose byigeze gushoboka mu bindi bihe byazanywe n'umwanya muremure twafashe twigisha twafashe tubereka ibibazo bafise. Burya hariho aho bagera akaba ari bo nyene bivamwo n'ivyo bagiye gukora atari twebwe turinda kubibategeka. Mfata akararo gato y'inyaruka niyo bavuze iyo vendredi vert canke mardi vert zaje gute. Vendredi vert Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yararongoye n'ubundi wakirongo ya Prodehash baramufashe baramupfunze kubera ko yashize ahabona ingene CNDD-FDD ariko yigisha inyigisho za gisirikare kumbonera kure muri Kiriba Ondes. Ubutegetsi bw'ico gihe burondera kumucafuza no kwerekana ko ivyo Mbonimpa avuga atari vyo baca bamutega umutego mu mafoto yari yaronse yahari ko habera izo formation baragerageza barashiramwo ifoto imwe itariyo haraba uyimushira mu mafoto afise y'ukuri harabamwe ifoto imwe itariyo baca bahengera Mbonimpa yavyerekanye baca bamufata bafatiye kuri iyo foto kugira berekane ko ivyo avuga ari kubesha ivyo bintu atabiriho vyariko bibera muri Kiriba Ondes. Amaze gufatwa abarundi bafata Mbonimpa nk'umuvugizi wabo niwe yakora igikorwa kinini nk'iki Fokode ikora cyo kuvugira abantu hanini muri iyo myaka cyari gifiswe na Prodehash kurusha yandi mashira hamwe yose. Niwe yavugira abantu bapfunzwe niwe yagenda kuraba aho abantu bagorewe niwe yanyegeza abariko bararondegwa yarafise uruhara rudasanzwe
rero igihe hafashwe wamengo abarundi bafashe ko hafashwe umuntu akwa kuba nk'umuvyeyi wabo. Niho rero umunsi umwe ukunyene nandika nko kuri Facebook turimo umwe nza numva aravuze arandika muri commentaire ngo mbega burya nta kuntu twese two kwambara impuzu zirabura ku munsi mbonima yafatiwe ko kugira ngo twereke igihugu cyose ko tugandaye. N'umuntu yagize commentaire imeze gutyo ico kintu cyandacakira ndagira nti ahubwo ntitwokwambara izirabura two kwambara zisa n'urwatsi rubisi kugira ngo tuvuge ko twese turi bambonima kubera ko abanyororo mu Burundi bambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi. Iryo bara tunaritora ko ari no mwibendera ry'u Burundi risigura ivyizigiro. Tuca dufata ko umunsi wa gatanu yari yafatiwe ko ari uwo munsi tuzokwama twambara gutyo kugira tubwire leta ko twese turi bambonima gushika ariko umwanya wa mbere turabikora twebwe twenyene, mu nyuma abarundi batera bagwira babikora, mu nyuma amajwi yacu ashika no mu mahanga. Sinzi ko mwibuka ko na President Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagezaho nawe nyene asaba irekugwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Nuko Vendredi Vert yavutse rwa ruhara rwa societe civile rwaje gutyo. Igihe Bob Rugurika afashwe n'abafata ari ku munsi wa kabiri baca bagendera kuri cya gikorwa cya Vendredi Vert naho bacita Mardi Vert kubera ko Bob yari yafashwe ari ku munsi wa kabiri, bigira iyindi efficacity idasanzwe. Muri igihe arekurwa ingene ibintu vyabaye niyo manifestation burya ya mbere ikomeye yabaye mu Burundi, kica kiba n'igipimo kutwereka ko abarundi hageze kw'igihe cyabo cyo kuvuga oya cyageze. Uyu munsi bo bishobora bijya ntavyo nzi, kumbure buke buke uko nyene vyaje bonyene baratinda bakadufasha no kubona n'ico kintu twokorera ko bashobora gukora. Burya bizoza aho nta mwiheburo na mutoyi mfise kuri ivyo bintu. Abarundi bafite uko bakoze ariko umwanya wabo kuvyuka tuzobona burya uzobaho kandi bazovyuka. Hari n'uwundi yari yambagije icyasa nico yagize ati ko bishika umuntu akabwira abantu ati hari umuntu agwaye tumufasha ashobore kurekugwa. Si n'uwa mbere ni benshi cyane tumaze kubikorako. Ati none kubwira abantu bakumva niho wabwira n'ikindi kintu bokora bakaca bagikora. Aho ni ikintu gitegerezwa kwitonderwa, ni ikintu gitegerezwa kwitonderwa tukajana naho abanyagihugu nyene baba bageze. Ninabasaba ico batiteguriye gukora, uwoza kubasaba ibitandukanye naho bageze yosanga aciye yica n'ibindi byose byashoboka, bizogenda bifata akanya. Ikindi abandi bantu uyu munsi umuntu ateza gutera kamo bari mu gihugu novuga ko bafise uruhara rwa societe civile kuturusha uko twebwe umwanya turi hanze, n'abarongoye amashengero. Buriya societe civile ikomeye isigaye mu Burundi ubu n'amashengero, nibo bonyene uyu munsi bari kumwe n'abanyagihugu nyene, nibo bashobora kuvugana nabo, nibo bashobora kubabwira. Turabuze umurideri akomeye mu mashengero ashobora guhaguruka akabwira ijambo igihugu kuko amashengero abanyagihugu barayitaba bakayumviriza. Sinzi ko mwibuka ijambo rya Musenyeri nta mwaravuze ko tutarabaja inguvu ryagize. Ubu rero turabuze uwundi muntu agira ijambo rikomeye abanyagihugu bashobora kugenderako kubera ari bo babashikira. Ariko aho hose sinihebura kumangira nti isaha n'isaha bizoteba biza kuko abarundi ntibazoguma bemera guhonyogwa ibihe byose, ntibishoboka. Leta ivyumvira iriko irarota, ahubwo umunsi bahagurutse mu gihe yanka kuvyumva hakiri kare bazoyihagurukira nabi cyane kubugiye leta aba batwara uyu munsi ari igihe bazicuza kubona twarahanuye imyaka yose babintumva nk'uko hariho uwamaze kubivuga. Ikibazo Reynod Butare ambagije nta makuru akwiye ubu nyene ndagifise ko ku buryo noshobora kugitanga ko umuco ukwiye, ariko nzoguma ndakirondera maze kukironka nzokibashikiriza ndagishire ahabona. Gusa iyi ngingo yo kuvuga ngo bagiye gukoresha amayuwan aho hahora hakora amadolari irabonekesha ko hari ikindi kintu kinyegeje aho hantu, kuko ushizemo ubwenge nimba batashobora kuronka amadolari ni gute boca baronka amayuwani? Ko ayo mafaranga mpuzamakungu yose arico kimwe kuyaronka
bizovana n'ibyo ushora bizovana naho hariho amadolari twayaronka avuye mu vy'ugushora twayaronka avuye mu mfashanyo z'ibihugu tuyaronka hariho inzira twayaronsemo nayo yandi naho bavuga bati ntituzokoresha amadolari tuzokoresha amanyarwanda naho bavuga bati turahevyayo tuzokoresha amashiringi y'Tanzania naho bavuga ati tuzokoresha amafaranga yo muri Kongo biguma ari vya bindi none yoyo acava hehe nimba atawuza kuyaguha yoyo uciyakurahe kuza kuvuga amayuwane mw'isi y'uno musi hariho bino bihugu ubona ko bigwana na leta zunze ubumwe za Amerika bagira bati dukubite hasi idolari ni ukuvuga ko hariho aho Burundi wabwishize aho iyo leta ibivuze iti jewe ndaje muri urwo ruhande nze gusekana n'abo banyamerika banyatse amafaranga dufashanye n'abandi gusenyura idolari nta vyonzi ko iyo nzira izoberera baba bafashe gutyo ku gahugu nk'Uburundi nta vyonzi ariko bashobora kwisanga bishize akagozi mw'izosi kurusha no kwiyumvira ngo hari n'ivyo bagiye gukiza uko biri kose idolari baracyarikeneye bikomeye cyane kuko ivyo bakenera biva ahandi hantu henshi cyane atari ngaho honyene bavuga ko bazoca bakoresha amayuwane narumvise muri ino ndwi ko uwutwara BRB yagerageje kugabanya inguvu z'ivyo bintu bari bavuze aravuga ati yuwane twashatse kwija mu gitigiri cy'ayandi mafaranga mpuzamakungu dukoresha kubera ko hari ibyo dukura mu Bushinwa urumva ko nabo nyene inyuma y'ibyo bavuze batanguye kugira ubwoba barondera ko bogabanya inguvu ivyo bari bavuze ingene byari byaje biteye ubwoba ariko barondera ko botera bigabanya ariko ryaravuzwe bishobora kutaborohera hashobora kuba rero hari mwico waruvuze cizo ngurane boba bariko barasaba bakazisaba nko mu Bushinwa kirashoboka ko coba ari ico ariko nta mwanya ata makuru mfise neza n'ivyemezo shimye kuba ndakibangira kucemeza gutyo hari ikindi cyavuzwe je nagarutse ko c'amarezo sociaux bishoboka ko ntatahuwe neza ingene ndakivuga abantu nishura nti hariho ibibazo bidaca ku marezo sociaux hari nk'aba bantu bavuga ibijyanye n'urugamba rw'umuheto nibo bantu ba mbere nishura nti ivyo bintu murondera kuvuga amarezo sociaux bivugirwa niko ni nkuko kenshi ndibuka aho bigeze kubaza ico kibazo muri Canada ndababwira nti kubwanje ingwano ntihagaze mu kuyivuga ihagaze mu kuyikora bashaka kuyikora boyikora kurusha kuyivuga hanyuma niberekene icyo bashoboye kumbure abakurikira bazobaronka ariko ntihagire uwitega ngo jewe ngo fukode ngo niyo yimirije guhamagara urugamba rw'intambara ndama nabisiguye bihagije ntimuze musure kumbaza ico kibazo ntabwo ishira hamwe nka fukode ikora ku kibazo by'agateka kazi na muntu ari ryo yimirije guhamagara intambara ikindi nguze gushimika ko iyo ndakavuga ibya rezo sociaux nukwibuka ko rezo sociaux ari ikigwanisho gikomeye mu myaka y'ubu cy'ama service de renseignement hari ibibazo twitwa ngo turiko turabazwa kandi tukabibazwa n'abantu bitwa ngo bari muri resistance ariko iba ari provocation yo kudutega imitego kuko hariho abandi batunye ubu barindiriye mwiperereza hino yigane bacumviriza kurusha abavuga resistance nibo bambere bacumviriza badutagira ijambo kurindi bagira bati ico duhakanyerera ico duhakavuga ivyo bintu bamutuma bariko baravuga tukaronka aho tumufatira kugira iryo shira hamwe turigwanye biboneka tuje kubwira isi yose ko atari shira hamwe kandi hagati yakazira muntu hari rero abibaza ko babitubaza tutabibona ivyo bariko barakina ivyo arivyo hari abandi babaza ivyo bibazo babitumwe ari ugucakisha kugira ngo abantu bavuge n'ico baba bazi kitavugwa kugira ngo abantu bamenye ibanga ry'ico ubutegetsi bwaba butazi bakitega yuko mu kutubaza bene ivyo bibazo tuza kuvuga ikindi tuba tutoshobora kuvuga nivyo babikore babizi ko tuba tubizi naravuze nti hari igihe nifuza ko tuzokora ibiganiro bijanye n'ingene iperereza ry'u Burundi ryagiye rirakora mu gutega imitego abantu nibaza ko ivyo vyigwa bifise benshi byofasha kuko hariho benshi bariko bagwa muri iyo mitego abantu bakiyita ngo bagwanya CNDD-FDD bariko bakorera iperereza ry'u Burundi ivyo bariko barakora vyose bitumbereye ico abantu bakora igikorwa cyo gucafuza indongozi yose abantu bakora igikorwa cyo kugwanya uwo wese afise
ico yomarira abandi ni ikigwanisho CNDD-FDD yamye ikoresha kuva mu ntango kandi n'ubu ikiriko mu bikoresha bene ivyo bintu baba bari mu bantu baboneka ko mengo n'abaresista vy'ukuri muri manifestation ya 2015 bene abo bantu barungikwa imbere muri manifestation ukababona bafise umwe tudasanzwe mugabo bagera igikorwa cya mbere bakora imisi yose cyaba ico guca intege no kwerekana ati bari abantu bari imbere tubabombore ntacyo bamaze resistance zose iyo wishe ubuja imbere y'abandi ntasubire gushobora kuvuga yose ibisanzaye bimwe mu kirundo cyavuga ngo aho hepfo haciye impeheza n'ivyo bica vyaduka rero je ndipfuza kuzofata umwanya ukora kuri ico kintu cyo kubereka imitego y'iperereza ry'u Burundi uko ingana n'ingene izi gukoresha abantu baba bitwa ngo bari muri resistance igihugu cyabo ari cyo gusambura resistance nyene ukumva umuntu umwanya wose awukoresha atuka abafise ico bariko barakora ukumva umuntu umwanya wiwe wose ntashobora no kuvuga CNDD-FDD ntiyigira yivuga na bamwe nabo bavuga bati ntihagire nico musubira kuvuga mu vyikora mugabo bafata umwanya bateranaka afite ikintu yakoze bakerekana kandi ko atana kimwe gishoboka abantu bose ataco bamaze aho hantu nuko hagabira niwo mutego nyene hari uwundi mutego CNDD-FDD ikoresha abantu batazi ikibazo cy'ubwoko harabibaza ngo kumenya kugwanira umututsi no kuvuga gusa ndi umututsi utavuze ivyo ntaco bimaze kandi CNDD-FDD yo irokirita bashobora kuvuga ivyo nyene kugira ngo irabe ko ikintu cyose cyitwa resistance abantu bavanako ntihagire ubujana n'uwundi ufite icyo yovuga wese bamugwize n'ubusa uwo mutego dufise ingene bawukoresheje kuva mu ntango ingene bawupanze nukuri mfasha kanya umunsi umwe nzoyibereka ingene bagiye babikoresha abantu bakagwa muri iyo mitego bibaza ngo bariko bagwanya CNDD-FDD bariko bakina umuziki wayo sinzi ko ari ikindi kibazo mu hafi gikomeye cyane cyavuzwe singe ntakivuzeko utubazo nka twose musa n'abatwishyuriye rimwe ngira kumbure ko twoha akanya abo mwari musangiye ikiganiro nabo bakagira icyo bongeye ko kutubazo bagiye barabazwa duhereye kuri kumbure Atanazi Karayenga hanyuma Professor Ndenzako. Ego murakoze mugabo biragoye kuvuga ukurikiza ijambo ryawe rya Pacifique ndihazwe ukasa n'uwabivuze byose kandi abivuga neza cyane boneho no kumushimira rwose kumubwira yuko tumushigikiye turi abarundi benshi tumushigikiye tukurikirana ivyo akora kandi tuzi yuko azi amabanga menshi amabwa menshi akorerwa muri CNDD nukuri abandanya akomere ku muheto ahubwo n'abandi baze bagerageze bamwigana babishoboye bakore vyiza nk'ivyo akora ikindi uvuga ca kabiri nuko mu vy'ukuri uburyo CNDD yarababaye yaragize agahinda gateye ubwoba mu gihe hariho amasezerano ya Rusaka amasezerano ugomba guheza ingwano ya kabiri yo muri Kongo ingwano bagwanya kabira bayasinye rero bayashize ku mukono tariki 10 kwezi kw'indwi umwaka 1999 ico gihe rero ayo masezerano yavuga yuko hariho imigwi y'abagwanyi yategezwa gufatwa hanyuma bakajanwa mu rubanza bo bavuga bati abakwege baje mu rubanza muri tribunal penal international d'Arusha yari yakoreye yari yaciye imanza z'ihonyabwoko ryo mu Rwanda muri abo bantu rero muri iyo migwi yavugwa yari gufatwa yari gushengezwa harimo banditse FDD ariko CNDD-FDD kuva ico gihe rero ico nagomba gushika kuva ico gihe CNDD-FDD yamye yicura yuko ikubise urugohe n'umwanya na mutonya bosha bayikwega bakayijana mu nzego za mpuzamakungu rero ico gituma bagira bati tugume ku butegetsi gushika Yezu agarutse Yezu nawe agira ubwoba gusubira i Burundi kuko urabona yuko neva yivye umusaraba awugendana mu gihe ca Pasika Yezu rero yibajije ati kumbura zahava awumbamba ivyo kwari gutebura ariko mumenye yuko ikintu gitera ubwoba CNDD
FDD na mari bakoze hamwe bohumiriza bo kubitsa urugohe na gatonya mwibuke yuko amasezerano yo muri Arusha nayone yari yasabye yuko haba tribunal penal international pour le Burundi iyo tribunal yihaba bari gufatwa kandi uwayanse kwibaho ni Petero Nkurunziza muri 2014 yavuze ati Nations Unies yari yaje kumusenga ati none ko byari byanditswe muri Arusha ni kuki tuzoshiraho Cour Penal International pour le Burundi Petero Nkurunziza arabarariza ababwira ati ntirizoba ngiriho ubu rero n'ubu n'uno munsi ntimwibaze ngo n'ibindi bituma abantu baguma basubiranamwo kuko Petero Nkurunziza yarabimbwiye mu Kirundo mu kwezi kw'icumi umwaka w'2004 namubaje nirege gisuma mwama muhindura abakuru babatwara no kubera ambwira ati je imbere yuko basaba yuko ntwara CNDD-FDD nari nakomeretse bari bandashe hanyuma abantu bari bibazi ko ngiye gupfa hanyuma mugabo aho ngiriye bambwiye ati dukuru umukuru we yatwara CNDD-FDD yari Jean Bosco Ndayikenguruki ati none mwamuhoye iki ati urya yahawe amahera menshi na Laurent Kabila hanyuma ashaya kubisa ku mufuko w'inyuma hanyuma twebwe abagwanyi tuguma turi mu bukene nico gisuma twamukuye nti Leonard Nyangoma we mwamuhoye ati nawe nico kimwe ati yakoresha izina ryacu ati akagena konja amahera hanze hanyuma akongera akayeronka na menshi ati twari twaramwubakiye n'ingoro mu kibira ariko ntigeze hakubita ikirenge rero n'ivyo birabatera ubwoba kuko bagira bati ivyo byose hamwe twova ku butegetsi byosha bisambuye byosha bimenyekana rero nico gituma kubera amabi bakoze kubera ubwicanyi bakoze kubera ubusuma kubera inzango ziri hagati yabo ntibashobora kurota bashikiriza ubutegetsi ku neza biciye mu matora meza biciye mu kumvikana biciye mu biyago ntibikibaho ibyo byaraba abarundi babimenye nta muntu yishe kaburimbo atwara umugambwe wa CNDD-FDD azohindura umutima nta ndabirabe yafashije abafaransa kwica abatutsi mu Rwanda abereka aho bari bakibeho azohindura intumbero hari amakuru menshi dufise abantu benshi bafise byerekana yuko CNDD-FDD iri mu bwoba buteye ubwoba nyene kuko bagira bati hamwe twohumiriza tugatuba ubutegetsi twoca dukwegwa mu nama bambe mu nzego z'ubutungane za Nations Unies ijoro nivyo batinya gusumba hanyuma ikintu nibaza yuko abarundi naho bafise ubwoba naho bakenye naho banegwa